noneho umwanya mwiza wo gushobora guha ijambo nyakubahwa Happy River, ni nawe aza gutanga uburenganzira bwo gushobora kwerekana Knowless aho byapfiriye. Jewe mpora nibaza aho byapfiriye aha ariho nkahabura, ntawe bizibe ko byapfiriye kwa Happy River, ntawe bizi ko byapfiriye kuri mwebwe ba nyakubahwa muri Gare, ntawe bizi ko byapfiriye kuri AFTV. Nosaba ko ibyo jambo aho byapfiriye benshi murafise amakenga kandi benshi mwaje muze kuraba aho byapfiriye, siko none hana usanga byapfiriye mu ngo iwanyu aho muje musiga. Asante sana, tumwakire Happy River ku mashyi menshi cyane kugira ngo murakoze cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Batanguye badushira mu biganza by'Imana, ni byiza cyane, biraryoshe kandi birahimbaye, kuko hari benshi bumva sinema kumenga ibintu bikora abantu badasenga cyangwa badakijijwe, ariko muri rusange iyo dutanguye dushira Imana imbere tuba twerekanye ko ibikorwa dukora nabyo bihezagiye. Murakoze cyane abadusengeye. Reka rero na jewe ntangure nakira abanyakubahwa batandukanye bashoboye gushika muri kino kibanza, umwe wese mu cyubahiro ciwe, hamwe n'abandi bose bari hano baje kudufata mu mugongo muri ihayanishwa ry'ireresi ryacu twise aho byapfiriye. Aho byapfiriye rero ni titre y'ikirundi yumvikana cyane, kandi umwe wese ashaka kugira uko ayivuga, kuko ifise ibishushanyo byinshi. Ushobora kuvuga aho byacanjagurikiye, aho byamenekeye, aho byahombeye n'ibindi byinshi. Rero iyo nesi muri rusange icyo ihagaze ko mu buzima busanzwe, kuko kenshi dukina twisunze ibyo tugenda tubamo mu buzima bwa misi yose. Icyo novuga ahanini sinoca ndababwira histoire yayo, noba ndayivuze mutarayibona, ahubwo baraza kwereka ibice bikuru bikuru bigize iyo reresi, hama muri rusange tuba cane umwanya udatevye gushika ejo après-midi turashaka kuba twatanguye kubona iyo reresi aho byapfiriye, hama umwe wese azoshobora kubona ico iyo titre isigura muri rusange. Ariko ugerageje kumva titre gusa urashaka gutahura, kuko no mu kuza turiko turaza no mu kuvuga byagoranye cyane umuntu tubabarire, kuko twashitse twacerewe siko byama. Hari ama-accident yabaye, bari baziye, duca turadevya muri quartier. Rero umushefu ngana ariko ndabwira ati byatugoye gato, ashavuga bashangaho naho byapfiriye kabisa. Bano byapfiriye dutevye muri quartier, ndamwereka amabarabara turiko turacana. Urumva rero aho byapfiriye ni henshi cyane. Birashaka kuba byapfiriye mu ngo, birashaka kuba byapfiriye tukavuga twisunze ubuzima busanzwe, turashaka kuvuga ati mbega nabasha byaba byapfiriye ko tubona hirya no hino tubona imirongo itandukanye mu bisata bitandukanye, canke mu ngo ko tubona ukwahukana kwabaye kwinshi, byaba byapfiriye he n'ibindi byinshi. Nakugira ndasigura umwe wese ashobora kwinspira akiyumvira akavuga ati by'ukuri iyi titre nanje ndumva hari icyo yofasha gukosora mu kintu cyose noba ndiko ndakora. Mwakoze cyane rero, ngira ko nk'akaribu umumama wacu ashitse ubunyene, ku batashoboye kumumenya, kuko ni umurongozi asanzwe aserukira abakinnyi b'amareresi mu gihugu c'Uburundi, mu Burundi no hanze. Arongoye ishirahamwe ryitwa Ukegurwatani, Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya, Sudani, ibihugu byose biri muri iryo zina. Rero turamuhaye ikaze muri kino kibanza, mukomere amashyi n'abandi banyakubahwa bose. Yego, ntavuze byinshi rero ndabarambire kugira ngo dukoreshe akanya, reka babandanye porogaramu uko bayitunganije. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Kurikirana rero jewe naricaye ndakurikirana neza abakinnyi b'amareresi, ca urabo bakinnyi b'amareresi nkuramwo umwe. Uyu umwe rero muca mumbaza ati wamukuyemwo wisunze iki, waravye iki, wakurikiranye iki? Uyu mukinnyi w'amareresi nasanze akina neza kandi afite ikindi
guhagararira abandi. Uyu rero si n'uwundi ni Happy River. Happy River nawe yakurikiranye yarakinye filime yitwa Inzira Idashika, arakina filime yitwa Isezerano, arakina filime yitwa Inzira Nziza, arakina filime yitwa Ubuzima. Ubwo rero izo filime zose nazikurikirana, amagambo yarimo hakurikirana n'abazikinye. Maze gukurikirana rero abakinyi yakinishije muri izo filime. Kwa Madame Ndayirere Suarez Amina, nkaba n'umumama yubatse afite abana batandatu kandi akaba afite n'umwuzukuru amaze gukosha. Kuko nk'uko mwabyumvise je ndongoye ishami ryitwa Ukeburata sigura Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Tanzania, Sudan Production. Nkaba ndongoye amavuko akora amafilime mu Burundi, kandi tukaba dufise n'ubumwe bwa East Africa mu mareresi. Tukaba turiko turategura ihiganwa rya FEFEAMA yitwa Film Festival East African Movie Awards. Kandi tukaba dufise n'ishyirahamwe ryitwa Kandaflix ry'amafilime muri East Africa, aribyo abandi ni Netflix natwe ni Kandaflix n'ibindi. Kuri ubwo rero ntarinze kurandira menshi, nashaka nshimire abo babitavye iki kintu byerekana yuko urukundo twamye dusaba, urukundo twamye twifuza mu bantu b'amareresi rwateye imbere. Ejo hahise cyo kimwe n'uno munsi. Nashaka muniza amashi, mukomera amashi na cyane cyane uyu mudamu kwanza yoba yakoze iki kintu akaba yatoye muri umudamu. Ndamushimiye cyane bivuye ku mutima kuko ni intwarikazi. Icyo nicyo bitwita umurundikazi. Umurundikazi aba intwarikazi. Umurundikazi ni umuntu akunda iby'abarundi, umurundikazi ni umuntu akunda iby'iwabo, umurundikazi ni umuntu akunda abiwe. Nivyo cyo gutuma nama nsemerera ku maradiyo, ku mateleviziyo mvuga ni dukunda ibyacu tubikundishe n'abacu. Kuri ubu ndasaba ko mubwiza kandi amashi ntimworohe cyane kuko akazi akora kandi nkaba nshaka yuko mumpa amashi menshi cyane, mukomera amashi Happy River yatumye umunsi w'abana. Happy River n'umwe mu misore nawe nyene ndongoye, n'umwe mu misore nakunze nawe yitaha amafilime kandi yakoze neza mu mafilime, kandi kidekana ko akoze neza amafilime. N'uno munsi aho tuhagaze ngaha, aho umwe wese yasize akazi kiwe, yasize umuryango wiwe. Uno munsi weekend n'umunsi wo kuruhuka n'umuryango, abandi kuja hariya na hariya kuryoherwa n'umuryango, ariko uno munsi wavuze oya reka tujye gushigikira mwene wacu. Ndabasabye mu mpeza amashi meza cyane akana yuko kaza hano nuko washimye ibikorwa nuko washimye ikiriko kirakorwa. Kuri ubwo ndasabye mu nkomere kandi amashi aba bose bakorana na Riva, aba bose umudamu yatoye ariko arashimira. Uno munsi niteka ku gihugu cy'Uburundi, uno munsi niteka ku Burundi, kubona umuntu atari mu Burundi avuga ati oya aho bigeze ndi mu gihugu cy'amahanga ndiko ndakorera abazungu, hageze na nihonge musubiri wacu nje kuraba bene wacu ndabafashe mbane nabo. Vrema ni ikintu dukwiye gushimira Imana cyane rwose dushimira Imana, tuvuge tuti Imana warakoze kuno munsi tugeze hano dufite ingufu, dushobora guhagarara hano tugatwenga tukareba ibyo bacu ariko barakora si bya bose. Uno munsi hari abari mu bitaro, hari abari mu bitaro kuno munsi bashobora kubana natwe. Uno munsi hari abagiye kandi batazi ko bashobora kugenda kandi tugusura kubaho. Kuri ubwo rero dushimira Imana cyane kubona amarorerwa nkaya. Hanyuma ntarinze kurandira, jewe nashaka ndababwire yuko hari ibintu mwamye murira tuvuga ko guverinoma itadufasha, tuvuga ko guverinoma itari kumwe natwe. Nashaka mukomere amashi cyane leta y'Uburundi ibitishije muri ministere ya EAC na Jeunesse Sport, ukintu uko bariko barakora cyo kutwegeranya
cyo duhamagaza twe turongoye abandi kugira turabire hamwe icokorwa kugira ngo sinema na kiritire muri rusange biteye imbere. Tumaze iminsi 3 turi mu manama tavana ko muri Ministeri ya na Kiritire twiga ingene uno munsi sinema akaranga ko Burundi kotera imbere kuko tubona nkuko kakituze. Tubafasha gutora, tubafasha kubwira ibibazo dufise n'ingene twobitorera inshatwe ati mutubwire ingene ibibazo bihari, mutubwire ingene twobitorera inshatwe n'ishu yawe. No sai ko mashikome amashireta y'u Burundi kuko ngo ijyaye magara byarageruye. Kera twarandikira makete ntibatwishure, twabemvita ntibatwitabe, twagire nabiri ukamena tugerege ko tutafa tukore umugenegene mugabo no munsi twanditse ko izindi umugenegene yohava tukitwa intwari kazi abakora amafilime bose kuko nakazi kandi twasabye yuko akazi kubaho cyane kuko nitwe duteza imbere igihugu mu kumenyekanisha igihugu, mu kumenyekanisha bene Barundi, mu kumenyekanisha ibera mu gihugu cy'u Burundi, mu kumenyekanisha yani bya bindi byose twaradutuka mu Burundi bihava kubera sinema n'abantu twunga abantu twe turabahuza twe turabageni dukora ibyiza byose bikenewe muri sinema ibintu bihambaye cyane. Sinema uvutse uvuga ukina sinema ukarinda upfa urikura kina sinema urumva sinema ntigira igihe. Kuri ubwo rero nashaka kandi ndabwiye yuko inama ntizirahera, hari itariki 13 tuzoza Gitega tugiye kumarira kuko ni inama bise ngo etat general, inama rukokoma dukurandurana n'imizi ingeso twihaye zo gutitura akaranga k'igihugu. Kuri ubwo rero ndabashimiye cyane, nta byinshi mfise nobabwira ngo mvuze norara hamwe. Nobashimira neza cyane yuko mvuga nti Rwanda mufatana mu nda, Rwanda muronderana, abajene bose aho barabatamakazi abana mwame mufatanye mu nda muronderane, umuntu mugenza akagira n'umuntu akakorita n'umwitane kuko nabuze umwitaje ejo nazo umwitane. Yashikirijwe yongere yambikwe n'umudari nk'uko mwabyumvise mama visionnaire yavuze yuko yapambanye kuva mu ntango gushika n'ubu nk'uko mwabyumvise. Rero bakaba bamugomwe ko nawe aroswa agashimwe akongera akambikwa n'umudari umwakaka kaze ifu. uwo musanzwe witwa Jacinto Quest kameramani wacu muri FTV, aho agerageje nawe kugabana ibyiza bidasanzwe cyane bimeze neza. Agashimwe gakurikira twashaka gusaba umutama Sabasi ko yoremuka hano akadufasha dutangira kano gashimwe kagaha uwitwa Fleury yoshika hano tukamurosa. Amashyi menshi cyane kuri kake wacu. Uwo muko yagize n'umwe mu bantu baduha neza ku kwezi kuko yabaye umubitsi mwiza, umubitsi mwiza mwizigirwa, kandi ishyirahamwe ryose iyo ritaronse umubitsi mwiza murazi ntihamwe bavuga ati aho nyene niho byapfuye, ariko urabona ko bitapfuye, ariho aho byashitse. Rero nk'uko twaronse umushitsi nawe twashaka dutera iteka ahaguruke adushikirize adutangira agashimwe ku witwa Jean-Luc nimba ari hano. Jean-Luc nimba ari hano yuhaguruka. Aho nyene ngo niho byapfiriye, ngo amagara yamukitse ntiyashoboye gushika hano, ariko umugenzi wiwe hano aravuze ko ashobora kukamutorera kandi akamushikiriza. Twizere yuko aza kukamuronsa. Ego murakoze cyane gusura kuntiza mikro.
ikindi naco ndasavye vraiment iyo umuntu hawe ikintu nk'iki nimumuha amashi kuva basaba batanga mushimwe umenga amashani nimuryohewe icyo mutanga amahera yanyu mukaza mugahangayika esansi iragoye mugashika hano mukamuterekana umunezero wanyu kuma amashi akuye amashani usanga ashimwe bose ku murongo rero ntibandika rero icyo nicyo twita kwa rukundo vraiment ndabasavye aho ariho hose bazobemvita bakabahamagara bakaza kugira ngo bashirikire kubashirikire no kubatiza ya mashuri kuko urukundo muri kumwe ko mubashirikire kandi ko mubakunda niba bose umumaro osaka kandi ni iby'Imana Imana yabatoranyije kuko Imana itora intumwa yayo wowe uzobana kandi muri ibintu rero ibisi byabuse kuko ndibaza mu minsi yaheze nk'indwiye cyangwa ukwezi guheze nta n'umwe ko azobari ngaca nkashokora nkaka kandi ndasabye vraiment mu watu kiza mashikani bakora amashimako cyane Nabimwira nabivuga ati nimudezerwe n'abanezerewe sibyo none ko bagiriwe amahirwe hari akana nateguye ko gusahiriza no televiziyo na cyane mu byerekeye gufata amajwi ariko twari kumwe byamugoye ntiyashoboye gushika ariko kari hano hafi nateguye enregistreur yo gufata amajwi ari ndazi yuko igezweho ifise valeur ya $350 ubujejwe finance ntuze logistique niyakazana ndaza kukamushikiriza ndaza kwishikiriza kandi ndazi yuko izogira ikifashije na cyane muri bivuga vya televiziyo iyo bagiye hirya no hino mu misozi gufata amajwi izoborohera kuko isanzwe ifise n'uburyo bugezweho aho ugeze nyene ucukuramo amajwi ukaca uyategura ibintu bigaca bigenda neza rero mu gushigikira nanje iyo televiziyo nico kintu numvise ko narose kumuhamagara uti nanje ngira ico nterereye rero bashitsi bahire bubaha mwese muri hano aha niho twashaka kurangiriza porogaramu yacu uno munsi tukaba dusaba yuko twongera tubakengurukira kubona mwashoboye kutwitangira mugata umwanya mwarufise imanza nyinshi ariko mwashimye kuza kudutera iteka kuza kudushigikira kandi tubibutsa yuko hariho n'ibindi birori biza kubera hariya hirya mu Carama aho tuza kubereka ibindi bishasha yanzu batubwira ya Hidden Talent igiye gukabura impano z'ugwaruka hama tugasaba wa wundi ariko aragwana hariya muri etage neho de la culture ko yodufasha akagwana ikintu cya droit d'auteur kikakura kigashirwa mu ngiro kuko biri mu bintu bisubiza abahanzi bacu bisubiza abartiste bacu inyuma ugasanga ama œuvre yabo ateye imbere. Madame turabasabye icyo kintu muzo mu gikombate kandi turazi yuko amategeko y'igihugu cyamaze kwemezwa tumusabe kije mu ngiro kugira bariva nabo ejo tuze tubumve bari bageze ku rwego bakwa Kanumba n'abandi bantu maze rero nkaba ntashaka ko barambira programme ikabigarukiye ngaha mugani data twese ashishikane atubungabunga tugasaba undi yadushira amaboko y'Imana Juma kwibutsa hano agahezagira zino mpano zije gutangwa hano agahezagira n'abazirose kugira zizo bagira ikimazi abangeze tugira amahoro iterambere mu Rwanda hano